Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ubutegetsi bwe burimo kwiga ukuntu bwanoza umubano n'igihugu cya Syria. Mu Burundi mu gihe ibikorwa byo kwitegura amatora mu kwezi gutaha bikomeje, akanama gashinzwe amatora seni kongereyeho umunsi umwe ku gihe cyari cyagenwe cyo gutanga amakarita yitora. None uwo munsi urakwiriye? Uko tubibona abantu bakerebutse uwo munsi urashobora gukwira, twebwe turavyibaza kuko turavye ahatari hake aho bamaze gutora ayo makarata barenga ibice 90%, ejo ivyo 10% ahatari hake boshobora kubikwiza. Abaganga mu ntara ya Gaza baravuga ko abana batari munsi ya 20 bari mu bantu barenga 60 baraye bahitanywe n'igitero cya Israel mu ijoro ryakeye. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatatu, turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Nina Iradukunda maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Perezida Trump yabonanye n'umurongozi mushasha wa Syria Ahmed al-Shara mu gihe akiri mu rugendo rwiwe mu bihugu byo mu kigobe c'abarabu. Mu biganiro byabo bigufi Riyadh, ibiro by'umukuru w'igihugu ca Amerika bizwi nka White House vyavuze ko bwana Trump yasavye umukuru w'igihugu ca Syria kunagura ubucuti na Israel. Mu nyuma yise bwana al-Shara yahoze ari umugwanyi yitirira idini rya Islam ko ari umuntu w'injyamunyu kandi w'uburanga. Kuwa kabiri Amerika yatangaje ko igiye gukuraho ibihano vyari vyarafatiwe igihugu ca Syria, ikintu cateye intege bwana al-Shara mu gihe abandanye twigoro two gutekanya igihugu. Ubu bwana Trump ari muri Qatar aho yasinye amasezerano menshi. Utwigoro mu rwego rwa diplomasi turabandanya mu gihe bishoboka ko haba ibiganiro vy'imbona nkubone muri Turkiya ejo kuwa kane hagati ya Perezida Zelensky wa Ukraine na Putin w'Uburusiya. Nubu ntibiramenyekana nimba bwana Putin azovyitabira. Perezida Trump ari mu rugendo mu bihugu byo mu kigobe c'abarabu ntiyahakanye ivyuko nawe ubwiwe ashobora kujayo. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Amerika Marco Rubio niwe yitezwe kuja muri iyo nama. Umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ca Ukraine yavuze ko Zelensky azoba ari muri Turkiya atitaye ku ngingo ya Putin. Abajejwe ubuzima muri Gaza bavuga ko ibitero bikomeye by'indege vya Israel visha abantu n'imiburiburi 70. Abaganga bavuga ko benshi mu bapfuye harimwo abagore n'abana biciwe mu bitero vyabaye mu karere ka Jabalia kare mu buraruko bw'ico cibare. Imbere gato yuko ivyo bitero vy'indege biba, igisirikare ca Israel cari catanze amategeko ku basivile yo gukinjura. Igisirikare ca Israel nikiragira ico kivuze kuri ayo makuru. Kwa kabiri igitero c'indege ca Israel cagabwe ku mbuga y'ibitaro biri mu buraruko bwa Gaza cyatumye abantu benshi bapfa. Amakuru avuga ko abanya-Israel bari bibasiye umuvukanyi wahoze ari indongozi y'umuhari wa Hamas yishwe Yahya Sinwar. Mu kiganiro yagiranye na BBC, uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa Israel Ehud Olmert yaneguye cyane bwana Netanyahu kubera abandanya intambara i Gaza, asaba ko bokwemerera imfashanyo kwinjira muri ako karere. Ntibishoboka kwemerwa na gato, ntibikunda, sibyo kwihanganirwa cyangwa kubabarirwa. Bigomba guhita bihagarara. Tugomba gutanga ubutabazi bwose bukenewe ku baturage. Ntidushobora kwemera ko hatangira kuba inzara i Gaza.
umukuru wa leta y'Ubudagi Friedrich Merz yavuze ko leta yiwe ifite intumbero yo kubaka igisirikare gisanzwe ca mbere gikomeye kuruta ibindi byose i Buraya. Mu ijambo ryiwe rya mbere yashikirije abashingamateka kuva agiriye ku mabanga yiwe mu ndwi iheze, Bwana Merz yashimikiye ku kamaro ko kongera ubushobozi bwo kwivuna umwanzi mu ntumbero yo kugabisha. Yahimirije kubaho ku Buraya bukomeye, ariko ashimikira ku kamaro ko gukorana cyane na Amerika mu twigoro two guhagarika intambara yo muri Ukraine. Yavuze ko ari kirumara cyane ko uburengere butocanamwo ku bijanye n'ico kibazo. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Umugwi ujejwe amatora muri Ethiopia wahagaritse icese ibikorwa by'umugambwe TPLF, akaba ari wo mukuru mu karere ka Tigray. TPLF waratanguje imigumuko yo kurwanya leta, ubu haraciye hafi imyaka 5 bituma haduka intambara yo hagati mu gihugu. Ni inkuru ya Kadina Yibertare mwuva mu ya Siriake muhawe nayo. Umugwi ujejwe amatora wavuze ko wafuse umugambwe TPLF mu mategeko kuko wananiwe no gukora ikoraniro rya bose. TPLF warusanzwe umaze kwagiriza uwo mugwi kwirengagiza amasezerano y'amahoro wumvikanye na leta mu kusaba kwiyandikisha nk'umugambwe mushasha. TPLF wamaze imyaka 10 ariwo wiganziye ubuzima bwa politike muri Ethiopia gushika mushikanganje aharubu Abiy Ahmed ashitse ku butegetsi mu bihumbi 2018. Intambara yadutse mu ntara ya Tigray imyaka 2 inyuma yaho yahitanye abantu baharurwa mu bihumbi. Icuka kibi kiguma congerekana muri uwo mugambwe no hagati yawo na leta y'igihugu vyavyuye ubwoba ko intureka ishobora gusubira kwaduka. Itana mu mitwe ryabandanije mu mugwa mukuru wa Libya Tripoli nyuma y'imisi myinshi imigwano hagati y'imigwi igwanira ubutegetsi. Iryo tana mu mitwe bivugwa ko ari ryo ribi kuruta yandi yose yabaye mu myaka iheze, ryadutse kuwa mbere nyuma yaho umugaba akomeye w'umugwi w'abagwanyi yiciwe mu bitero c'undi mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho. Intambara zikomeye zaradutse mu gisagara cose aho abategetsi basaba abaturage kuguma mu mazu. Ishiramwe ry'Abarabu yashikirije ko ritewe ubwoba n'iyo migwano, rivuga ko yateye ubwoba abasivile ikanabangamira n'ubuzima bw'abanyagihugu bo mu gisagara. Gifatanyije n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gusaba ko haba agahengwe. Jacques Urakoze Nina, iradukunda kuri iyo ncama cy'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu karere k'uburasirazuba bwa hagati. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ubutegetsi bwe buri mu kwiga ukuntu bwanoza umubano n'igihugu cya Syria. Aya magambo yabwiye abayobozi b'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu, yavuze nyuma yaho amaze kubonanira i Riyadh na perezida w'inzibacyuho wa Syria Ahmed al-Shara. Ingabo ze zahiritse umuryango wa Assad wari umaze imyaka myinshi cyane ku butegetsi muri Syria. Ni inkuru ya Lise Doucet mugezweho na Robert Patrick Misigaro. Igihe ingabo za al-Shara zashika ku butegetsi Damas mu kwezi kwa 12, Perezida Trump yari yavuze yuko Amerika atacinezwe kuri Syria. Ariko uyu munsi Riyadh yavuze ko abategetsi ba Arabia Saudite na Turkiya bamwumvishije yuko Amerika yokuraho ibihano byari byarafatiwe Syria. Trump nawe yaciye abwira umutegetsi mushasha wa Syria ko abagwanyi bose b'abanyamahanga bategerezwa kuva muri ico gihugu kandi agateza imbere imigenderanire yiwe na Israel. Ahmed al-Shara yamenyesheje yuko yiteguriye kubikora, ariko Israel nubigumana amakenga menshi kuri we kubera kahise kiwe k'imigenderanire na Al-Qaeda nubwo yahagaritse imigenderanire n'uwo mugwi mu bihumbi 2016. Inyuma y'umubonano mugufi, Trump yashimagije Ahmed al-Shara nk'umutegetsi nyawe, umuntu akomeye kandi afise kahise gakomeye. Nta mezi aheze hari haremewe impera ya miliyoni z'amadolari kuwofasha mwifatwa canke iyicwa ryiwe. Ibihugu vy'ibihangange muri ako karere nka Arabia Saudite canke Turkiya bishaka kuja imbere mu kubaka Syria nshasha bimubona nk'indongozi yumva aho ibintu bigeze kandi keneye imfashanyo yihuta yo gusanura igihugu catabaguritse. Bimwe mu bihano vya Amerika bishobora kuvanwaho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, ibindi bizofata umwanya no kubandanya kwishaka ry'ubutegetsi bwa Perezida Trump. Inshuti nshasha za Syria zitegerezwa gukora ku buryo Trump atadebukirwa.
inkuru ya Lize Dusete mu ijwi rya Prime ndi ku Magenge. Abaganga mu ntara ya Gaza baravuga ko abana batari munsi ya 20 bari mu bantu barenga 60 baraye bahitanywe n'igitero cya Israel mu ijoro ryakeye. Igisigara cya Israel ntacyo cyari cyabivugaho, ariko ibi bitero bibaye mu gihe Minisitiri w'Intebe wa Israel yiyemeje kwagura intambara niba nta masezerano agezweho na Hamas imbere y'impera za kino cyumweru. Ni inkuru ya Hugo Bachega mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Amashusho yashyizwe ku mbuga agaragaza umugabo uteruye umurambo w'uruhinja rwe rw'umuhungu rwishwe mu gitero cyagabwe mu ijoro ryakeye, agira ati isi irarebera gusa. Amasaha 24 aheruka yaranzwe n'ubugizi bwa nabi budasanzwe muri Gaza, ubwo igitero cy'igisirikare cya Israel cyahitanaga abantu bagera ku 100. Hashize kandi iminsi isaga 70 igisirikare cya Israel kibujije ko hagira ibyangombwa by'ibanze byinjira muri aka gace. Ibi bikaba byarabaye intandaro y'akaga gakomeye ko mu rwego rw'ubutabazi. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yarahiye ko agiye kongera ibitero muri Gaza, avuga ko nta kintu kizahagarika iyi ntambara. Israel ivuga ko itazemera ko hagira ibintu byinjira muri Gaza niba Hamas itarekuye imbohe zose igifite. Gusa igitutu gikomeje kwiyongera kuri we. Mu mujyi wa New York, Tom Fletcher ushinzwe ibikorwa bya Loni by'ubutabazi yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko hashize ibyumweru bisaga 10 nta biryo, amazi cyangwa se amahema byemerewe kwinjira muri Gaza. Yasabye umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora kugira ngo ukumire jenoside nk'uko yabivuze mu magambo ye. Nk'uko bivugwa n'igisirikare cya Israel, hafashwe ingamba nyinshi kugira ngo zigabanye umubare w'abasivile bagerwaho ingaruka n'ibitero, ariko kikavuga ko aha hantu hari harahinduwe aho Hamas yayoboreraga ibikorwa byabo bya gisirikare. Amakuru aravuga ko ibitero byari bigendereye Mohamed Sinwar, uyu akaba ari umuvandimwe wa Yahya Sinwar wari umuyobozi wa Hamas, ariko nawe wishwe. Inkuru ya Hugo Bachega. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha ya saa 12:40 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tukomereze mu Burundi, aho mu gihe ibikorwa byo kwitegura amatora haza mu kwezi gutaha bikomeje. Akanama gashinzwe amatora Seni kongereyeho umunsi umwe wo gutanga amakarita y'itora. Kuri uyu munsi wa nyuma w'icyo gikorwa cyari cyahawe iminsi 3, hari abanyagihugu batari bake bari bavuze ko bagiye bakabura amakarita yabo. Mu kanya twavuganye n'umuvugizi w'akanama gashinzwe amatora mu Burundi Seni, François Bizimana, mbanza kumubaza niba uwo munsi umwe uhagije. Tuvugana hariho abategerezwa kuronka amakarata y'itora yo kuzoja gutora, mugabo hariho abatarashobora kuyaronka. Ariko dushavye ibiharuro dufise tumaze gushikako ntabwo ari benshi cyane, kuko ahatari hake turamaze gushikana ibice birenga 90% by'abamaze gutora ayo makarata yabo. Ariko rero nabo bataratora ayo makarata yabo ntabwo twabibagiye, kuko mu mugwiseni twongereje ikiringo c'umunsi umwe kugira ngo abo bataratora ayo makarata baheze bayatore ejo aho bukera kwigenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025. Mumbajije rero mutimbe none uwo munsi umwe urakwiye? Uko tubibona abantu bakerebutse uwo munsi urashobora gukwira, twebwe turavyibaza kuko turavye ahatari hake aho bamaze gutora ayo makarata barenga ibice 90%, ejo ivyo 10% ahatari hake boshobora kubikwiza. Mugabo nubwo bimeze uko, mu guseni twaciye dufata kandi n'ingingo yuko ejo itariki 15 abatazoba bashoboye gutora ayo makarata bose, yuko abo tubahaye umwanya yuko bazoca baja kuyatora akorera umugwi wa komine wigenga ujejwe amatora kuva ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu kugeza itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Twibaza yuko muri ico kiringo tubahaye abatazoba bashoboye kuzitora ejo yuko bashobora kuzitora rero aho hakorera imigwi y'amakomine ijejwe amatora. Aho twibaza yuko muri iyo minsi nawe ata muntu n'umwe atazoba yashoboye gutora iyo karata yiwe. None muri Seni mwamenye imvo zatumye abo bantu batabona amakarata yabo ku gihe? Imvo ziratandukanye. Imvo ya mbere, hariho abantu bagiye gutora ayo makarata batevye, ku buryo
ku munota wa nyuma ari ubona yuko barundanye bariko barondera ayo makarata. Hari n'imvo rero zavuye ku buhinga aho vyabonetse yuko hariho amakarata amwe atari yashoboye kuboneka kubera ubuhinga bw'ivyuma. Ivyo rero navyo nyene twaciye tubitorera inyishu buno nyene, kuko ku munsi wa mbere ayo makarata yaciye aboneka arashikirizwa abo ategerezwa gushikirizwa. Guhera rero ku munsi wa mbere yatanguye gutangwa, ari muri ayo rero ubu yarakiri ko aratangwa hamwe aho batari bamenye yuko ayo makarata noneho yahavuye ashika kugira baje kuyatora. None umungu mu gihe hasigaye igihe kitageze ku kwezi kugira ngo amatora abe mu gihugu, ibikoresho byose bikenewe ubu murabifite ntabibura? Ibikoresho kugeza ubu nta bibura, turabifise. Hasigaye gusa yuko tubipakira amamodokari tubishikana aho bitegerezwa gushika hariya hazoba habera amatora, biya bita ibiro vy'amatora, le bureau de vote. Umuvugizi w'akanama gashinzwe amatora mu Burundi François Bizimana. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye, ariko nawe nareke gukomeza gukina n'umutima wawe nkaho ari umupira wa karera kinisha pe. Ubu ndeba naraye mbunze imitima nibaza icyo yanshakiraga, niyo mpamvu ubona rwose ntakura amaso kuri telefone. Yezu we arampamagaye mama, do nyine mwitabi vuba wumva icyo gushakira. Genda mama, genda. Eka nigendere. Allo, ni 12:45 kuri BBC. Uno ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mugezwaho na Yves Bucyana. Mwereho neza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere muri Afrika mu mikino y'igikombe cy'Afrika ku bakinnyi bakina za shampiyona z'imbere mu bihugu, irushanwa rizwi nka CHAN. Ikipe ya Afrika y'Epfo Bafana niyo ya nyuma yabonye itike yo kuzakina imikino ya nyuma ubwo yatsindaga Malawi 2-0. Amakipe yose uko ari 19 yahise ashyirwa mu matsinda ane. Mu itsinda rya mbere harimo Kenya, Maroc, Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia. Mu itsinda rya kabiri harimo Tanzania, Madagascar, Mauritania, Burkina Faso na Repubulika ya Centrafrica. Mu itsinda rya gatatu ni Uganda, Niger, Guinea, Algeria na Afrika y'Epfo. Naho itsinda rya kane rigizwe na Senegal, Equatorial Guinea, Sudan na Nigeria. Ekipe ya Equatorial Guinea yasimbuye Congo Brazzaville yavanywemo muri irushanwa ku mpamvu zo gukinisha umukinnyi utujuje ibisabwa. Imikino ya nyuma ya CHAN igomba kwakirwa n'ibihugu bitatu, Kenya, Tanzania na Uganda. Iyi mikino yari yarigijwe yo mu kwezi kwa kabiri, hasigaye gusa iminsi 18 ngo itangire. Byemejwe ko noneho izaba tariki 2 kugeza kuri 30 z'ukwezi kwa munani. Umugabane w'Uburayi, umukinnyi mpuzamahanga w'ikipe ya Nigeria Taiwo Awoniyi ari muri koma nyuma yo kubagwa kubera imvune ikomeye yo mu nda yagize mu mukino wa English Premier League ku cyumweru. Uyu rutahizamu yagonze icyuma kimwe mu byubatsi zamu ubwo ikipe ye ya Nottingham Forest yanganyaga ibitego 2-2 n'ikipe ya Leicester City. Biteganyijwe ko yongera kubagwa kuri uyu wa gatatu. Mu itangazo rya Nottingham Forest yavuze ko imvune ye ari ikimenyetso cyibutsa ingorane zishobora guterwa n'umupira w'amaguru. Umutoza wa Real Madrid Carlo Ancelotti avuga ko nta kibazo kigeze kibaho hagati ye n'ikipe ya Real Madrid kandi ko adashaka kuremereza ibye byo kujya mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Brazil ryemeje ko Ancelotti w'imyaka 65 ari uzaba umutoza w'ikipe y'igihugu. Biteganyijwe ko azatangira imirimo ye tariki 26 z'uku kwezi nyuma y'umunsi umwe ashoje akazi ko gutoza Real Madrid. Umukino wa nyuma azatoza Real Madrid ikazahura na Real Sociedad.
umutoza wa Bayer Leverkusen wo mu Budage uyu wahoze abica bigacika hagati mu ikipe ya Espagne Real Madrid na Liverpool, Xabi Alonso niwe Real Madrid ivuga ko azasimbura Carlo Ancelotti i Santiago Bernabeu. Ancelotti yatoje Real Madrid mu bihe bibiri bitandukanye, ahegukana ibikombe 15 birimo 3 bya Champions League. Gusa uyu mwaka w'imikino nta gikombe na kimwe Real ayihesheje, ndetse yavuye muri Champions League yasebejwe cyane na Arsenal yamutsinze imikino ibiri yombi. Muri shampiyona yanakubiswe inshuro ebyiri na Barcelona, ubu irusha Real amanota 7. Barcelona kandi yanatwaye igikombe cy'umwami itsinze Real Madrid. Soreze ku kibuga cya Goodson Park, iki kipe ya Everton kizahinduka ikibuga cy'ikipe y'abagore ya Everton aho gusenywa nk'uko byari byatangajwe mbere. Iki kibuga kimaze imyaka 132. Iyi kipe yaguzwe n'abaherwe b'abanyamerika ba The Freaking Group mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Everton yamaze kubaka ikindi kibuga kizatangira gukinirwaho imikino ya shampiyona umwaka utaha. Ikibuga cyakira abafana 52,000 ahitwa Bramley Moordock. Goodson Park yo yakiraga abafana 39,572. Niyo izaba ari ikibuga kinini cyane mu bibuga by'amakipe y'abagore mu Bwongereza. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Imikino ya mu mihingo yose, ikiganiro cy'imikino kuri BBC. Irakoze Yves Bucyana kuri amakuru y'imikino. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Mu kiganiro cy'abagore kuri wa gatatu turabagezaho uko umukino wa basketball ubusanzwe ufatwa nk'uwo mu migi mu buryo butamenyerewe. Abagore b'Inyamirama mu karere ka Kayonza mu Burasirazuba bw'u Rwanda bawitabiriye bakawukina nyuma y'uko ibibuga bije hafi yabo. Muri bo harimo n'abakuze bari hejuru y'imyaka 60. Mugenzi wanjye Samba Cyuzuzo yagiye kubasura adutegurira kino kiganiro. Trifine Mukangamije ari hafi kuzuza imyaka 70 y'amavuko. Bitandukanye na benshi b'ikigero cye, buri kuwa kabiri no kuwa kane ajya gukina basketball na bagenzi be ku bibuga bibiri biri inyuma y'ikigo nderabuzima cya Nyamirama mu karere ka Kayonza. Basketball yahinduye ubuzima bwe nk'uko abivuga. Yemeza ko washize imyaka 3 nk'umuti kandi umugongo wari waramuzonze ubu wakize. Siporo narayikunze, nayigiyemo ndi ikimuga, ubwo hari igihe narwaye umugongo rwose ngigahini baravura, ariko navuwe na siporo. Umuvuduko nawe byakiriye maze imyaka 3. Umaze imyaka 3 utarwara? Ntarwara ntawanimwe. Watangiye gukina basketball ryari? Iki kibuga kikigera. Ubwo ni ryari? Igihe cya Duda gitunguka. Icyo gihe baduhaga n'insembura mu by'udushije urumva n'ikera. Ubu rero basketball yagufashije iki mu buzima? Yamfashije kumva mfite imbaraga ntiheba. Ubu turi mu matsinda, turi abantu barenga 80. Buri mudugudu ufite itsinda ryayo. Ubundi tugasabana tukishima. Iyo tugeze aha ntawe uvuga ngo umwe nije undi nije. Icyari cyaratubabaje n'ikiriya kibuga aho baduhereye icyacu tutanigana n'abato. Ubu tugikinamo turi abantu tugarukira mu mwaka wa 50 gusubiza hejuru. Mu buzima bwawe ho mu mubiri n'iki wumva cyahindutse mu mubiri basketball? Cyarahindutse
kuko iyo uwa mbere n'uwa kane se mwunganya nk'iyindi dukora ku wa kane no ku wa mbere numva afite ibyishimo kuvuga ngo ngiye muri siporo ubundi umuntu udakina siporo umva yaranyaze indwara tuvuge narahunaniranaga se sinkubwira ko narwaye umugongo simpaguruka najya no muri toyi nkagomba impaguruka nakwicara nkagomba impaguruka ubwo ngigahini nta kintu byamariye siporo niyo yangiriye akamaro niyo yangiye mbere abagore barenga 800 bava mu bice by'icyaro hano i Nyamirama bagabanywa mu matsinda bigendanye n'imyaka yabo. Amatsinda akina ku minsi itandukanye y'icyumweru. Tirifine akina basketball mu barengeje imyaka 50. Aba bagore bafite abatoza ba basketball bahembwa n'umushinga Shooting Touch. Wubatse ibibuga nk'ibi no mu bindi bice by'icyaro mu Rwanda nka Rwinkwavu, Rukara na Mukarange, ugamije guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye no gufasha abagore kugira ubuzima bwiza. Delice Niyonsaba wahoze ari umukinnyi wa basketball muri shampiyona y'u Rwanda, ubu ni umutoza wayo hano i Nyamirama. Yemeza ko uyu mukino wahinduye byinshi mu buzima bw'abano bagore. Basket cyane yabahinduyeho nyine baza hano bakisanzura, urebye baraza bagasabana, bamwe na bamwe muri bo batangiye no kumenya gukina basketball. Bagiye n'amahirwe ko dufite Umurenge Kagame Cup, bamwe na bamwe bajya gukinamo, ni ibintu byiza cyane ugereranyije n'ahandi hantu mu yindi mirenge itandukanye. Mbabona hari ikintu cyahindutse no ku buzima bwabo muri rusange, imibereho irahinduka, imyumvire, imitekerereze ikagenda ihindukaho gake gake. Kandi iyo twagize event runaka usanga tugira amahirwe, tugirirwa ubuntu hano dushanye na centre de santé, haza abaganga bagapima indwara zitandura. Urugero nk'iyo twagize family day cyangwa umunsi w'umugore international women's day, tugira amahirwe hakaza abaganga bagapima indwara zitandukanye. Hari n'ubuhamya bwinshi mwagiye mubona abamama bakize indwara, imivuduko irakira n'ubuzima bwabo bukagenda neza muri rusange. Uretse imyitozo ngororamubiri no gukina basketball, mbere y'imyitozo aba bagore bahabwa amasomo agendanye no kwita ku buzima bwabo n'iterambere ryabo. Ibi byose bigatuma bunga ubumwe kandi bagasabana nk'uko babivuga. Samba Cyuzuzo, BBC Gahuza Miryango, Nyamirama. Urakoze Samba Cyuzuzo mu kiganiro cy'abagore. Mu gusoza kino kiganiro ano makuru yacu uyu munsi, reka subize akanya ni Nahira Dukunda twibutse amwe makuru y'ingenzi avugwa muri BBC muri kano kanya. Perezida Trump yabonanye n'umurongozi mushasha wa Syria Ahmed Ashara mu gihe akiri mu rugendo rwe mu bihugu byo mu kigobe c'abarabu. Mu biganiro byabo bigufi Riyadh, ibiro by'umukuru w'igihugu ca Amerika bizwi nka White House vyavuze ko Bwana Trump yasavye umukuru w'igihugu ca Syria kunagura ubucuti na Israel. Mu nyuma yise Bwana Ashara yahoze ari umugwanyi yitirira idini rya Islam ko ari umuntu w'injyamunyu kandi w'akaranga. Utwigoro mu rwego rwa diplomasi turabandanya mu gihe bishoboka ko haba ibiganiro imbona nkubone muri Turkiya ejo kwa kane hagati ya Perezida Zelensky wa Ukraine na Putin w'Uburusiya. N'ubu ntibiramenyekana nimba Bwana Putin azovyitabira. Perezida Trump ari mu rugendo mu bihugu byo mu kigobe c'abarabu ntiyahakanye ivyuko nawe bwiwe ashobora kujayo. Abajejwe ubuzima muri Gaza bavuga ko ibitero bikomeye by'indege vya Israel bisha abantu n'imiburiburi 70. Abaganga bavuga ko benshi mu bapfuye harimo abana n'abagore biciwe mu bitero byabaye mu karere ka Jabalia kari mu buraruko bw'ico cibare. Imbere gato yuko ivyo bitero by'indege biba, igisirikare ca Israel cyari cyatanze amategeko ku basivile yo gukinjura. Igisirikare ca Israel ntikiragira ico kivuze kuri ayo makuru. Itana mu mitwe ryabandanyije ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli inyuma y'imisi myinshi y'ibigwano hagati y'imigwi igwanira ubutegetsi. Iryo tana mu mitwe ivugwa ko ari ryo ribi kuruta ayandi yose yabaye mu myaka iheze, ryadutse kuwa mbere inyuma y'aho umugaba akomeye w'umugwi w'abagwanyi yiciwe mu gitero c'undi mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho. Jacques Nanjye nababwira ko mu karere mu Burundi mu gihe ibikorwa byo kwitegura amatora za mu kwezi gutaha bikomeje, akanama gashinzwe amatora seni kongereyeho umunsi umwe wo gutanga amakarita y'itora. Kuri uyu munsi wa nyuma w'ico gikorwa cyari cyahawe iminsi 3, hari abanyagihugu batari bake bari bavuze ko bagiye bakabura amakarita yabo. Hano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, mwakoze cyane witamo
BBC gahuza miryango amakuru yacu arakomeje ni urubuga rwacu rwa internet BBC gahuza akadomo.com amakuru kuri radiyo azagaruka ku munsi w'ejo saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Thank you.